bakunzi bakukayi bakunzi ba Pam Channel TV uno munsi numva nezerewe cyane gusubira kura namwe muraho mumeze neza ati no munsi Pamela uno munsi utuzaniye amaki kumaze iminsi uduturira mu bintu bya epargne kumaze iminsi uduturira mu ibintu bijanye n'amafinance ati no munsi Pamela utuzaniye iki guys ugumane natwe tout de suite. Bakunzi bo kukayi rero no munsi sinza kuvyorosha donc ababibona babonye ko hari ikintu cahindutse mwe nimubone ko hari ikintu cahindutse ubu tuvugana nicaye muri leta zunze ubumwe za Amerika hasigaye hatwara Trump nivyoroshe guys ubu ndakorera mu ma eta abiri ndaza gukorera muri Maine ndaza gukorera muri Texas zikumwe n'abantu badasanzwe abarundi kazi bariko barakora ibintu bidasanzwe abanundi bamwe batuvuga ko twamatwi demaka aho dushitse uno musi rero muraza kwibona uno musi turabandanya kuri sujet ndabandaniza aho basterna bari batanguye kuvyerekeye gestion des finances ariko uno musi tugira tuvugane ku banyamahanga ku barundi n'abarundi kazi baba cane muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Etats-Unis rero bakunzi bo kukanya muraza kwigora mwumvirize vraiment mwumvirize reka rero nakire abatumire banje badasanzwe ku kiyago canje cuno munsi reka njabukire hano baravuga ngo la femme d'abord bavuga gutega basha alors reka manze njabukire muri Texas reka simbire muri Texas nite byoroshe bakunze bo kukayi twakire umutumire wa mbere akaba yitwa Rika ariko ndashaka yidondore karibu Rika. Urakoze cyane Pamela urakoze gose kunyakira kuri Pam Channel TV ndabakunda cyane ndakunda ibiganiro byacu kandi n'ukuri ndishimye cyane ndanezerewe cyane kuba ndi hano no kubutumire bwawe nitwa Rika Kakunze nkaba ndi umurundi kazi nkaba mba muri Texas ndi umumama w'abana babiri b'amahasa mfise umutware n'abana babiri bose tubana ngaha muri Texas ego ibisigaye modanda turaza kubivuga apre reka njabukire muri leta ya Maine aho ngira mpure n'umuntu wasa na Obama je niko nabonye imengo asa yantaye ubwoba mu kanya gatoyi nikanze yuko mpuye na Obama reka nakire monsieur Thierry uraho meze neza ya Pamela meze neza cyane ndakomeye ndakuramukije nawe kandi baza ko nabakomeye nawe muri kumwe ko mafasha muri kino kiganiro ndatahije kandi n'abakunzi ba Pam TV abakunzi bo kukayi kandi nezerewe no kuba kumwe namwe muri kano kanya no kuba kumwe n'umugenzi wanje Rika dusangiye runo rugendo je nitwa Thierry Irambona ndi umurundi ba muri leta zunze ubumwe za Amerika precisement muri Maine ndubatse mfise umufasoni nkagira n'abana batatu abahungu babiri abakobwa babiri n'umwana w'umuhungu ibindi biraskoze kugenda turatembeye muri kino kiganiro murakoze kandi bakunzi bakukaye mu byumve abo ngo tuvugana uri hehe tuvugana ndi muri leta ya Maine leta zunze ubumwe za Amerika. Okay Rika igihe twavugana uri hehe ubu tuvugana uri hehe kugira mumve yuko atari ibintu by'ibipfindana ego ubu naje tuvugana ndi muri Texas ndi muri Texas mu muji wa Austin barumvise niho tuvugana ngira barumvise authenticité y'ibi bintu barumva ko birakaze cyane bwira mugenzi wacu birakaze no musituraza kuvugana ku kintu cyo gusekuriza avenir biciye muri investissement mugabo gusekuriza avenir hehe mbega umuntu arashobora gusekuriza avenir yiwe mu mahanga uno munsi ndiko turavuga Canada twarahivuze vraiment niko turavuga Ubufaransa ariko uno munsi turi cible yacu ntiyababa muri Etats-Unis USA United States of America alors turaza kwibanda cyane
mbega birashoboka yuko ushobora gusekuriza avenir yawe ukabaho udafise ubwoba bw'amadeni udafise ubwoba bw'ejo uba muri Etats-Unis birashoboka alors yabamaze kuvyumva mugabo mu kugira tugende ndashaka ko abakunzi bukukaye batahura aba bantu turi kumwe kubera ko nabazanye ndashaka ko guhera kuri Madame Lika atubwire mbega Lika umaze imyaka ingahe muri Etats-Unis igihe washika byashitse bikoroheye cyane cyane turavuga kwibanda cyane ku cerekeye ku mafinance eske wararose umuntu agusigurira ati bizogenda gute eske uburyo wasanze bworoshe nko muri iki gihugu cy'amata n'ubuki wacu wasanze bimeze gute eka sigasanze byoroshe gato pame naje muri 2017 donc mbaze ndiko ndegereza imyaka 8 naje muri janvier 2017 ndibuka sinshobora kunibuka itariki kuko niwo munsi Trump bamwimika ijya mbere muri 2017 le même jour niho nashika hano muri Etats-Unis babona ko n'ubu asubiye kugaruka ngira ngo wowe wabimenye yuko ari igihe ciza cyane cyo kugira ngo oya sicere ku mwanya nkorera ku gihe ego donc naje muri 2017 nza mfise ababebe b'amahasa bafise 11 mois wari kurambaza uti eske byaranyoroheye eske financement biba vyoroshe nta na gatoya nashitse deja ntashobora kuvuga ngo nciye nshikanje gukora ngaha hatandukanye no hiyo dushitse ngaha turipfuza kugaruka cyane kubera nta bakozi tuba dufise donc urumva wowe ni ucuba byose muri byose donc urumva nta bufasha ubufise iyo udafise na famille canke naho ngo ubufise mu Burundi tuba dufise na communauté idufasha mugabo ngaha nta muntu n'umwe ubufise donc bisigura biti kuba ufise ababebe babiri nta muntu n'umwe agufasha sinashobora kuja gukora ça c'est un bisigura biti udakora urumva na revenu iza mu rugo aba ari y'umuntu umwe donc urumva umugabo niwe yacakora wenyene les dépenses zo ngaha ziba ziri hejuru cane donc inzu kuriha inzu kuriha ama bills aba ari ibintu n'ukuri bitwara uburyo nabwo butari buke rero avec revenu y'umuntu umwe si ibintu vyama biba vyoroshe na gatoya bigiwe haguru gato j'avais prévu yuko ncanja subira nje gukora canke nige nahifise beaucoup de rêve kwiga gukora ico nzobona kishoboka ubwa mbere ko ari co nzokora ariko malheureusement abana banje baba diagnostiqué na autisme bituma amafaranga yanje nari mfise gusubira gukora bwa mbere adakunda bari bakeneye gufasha bari bakeneye ko ndababa hafi mfise umwana w'umuhungu n'umukobwa bafise 8 ans ubu tuvugana ariko ivyo navyo ubwavyo bimbujije kuja gukora singiye gukora hari revenu imwe mu rugo iza hama ikigira kabiri vyo nyene na gestion yavyo bisaba uburyo bisaba amaterapi bisaba amaterapi kandi y'abana babiri je vais préciser y'abana babiri si umwe bisaba amaterapi bisaba umwanya bisaba uburyo kandi mugabo hari revenu imwe c'était pas ikintu kiba coroshe na gatoya kubera yuko iyindi novuga nti niyindi surcharge yantuze y'uburyo abana bazura kwishuri hama nanje nje gukora donc kuba abana banje bari bafise autisme bizana na aussi na une autre dépense na une autre ntuze charge ya responsabilité na dépense yongera et là donc urumva mugabo j'avais pas le choix j'ai dû nyene kuguma muhira nkabitaho kubera nta yindi choix mais qu'est-ce que ça fait ça fait que umugabo acakora ubuzi nka bubiri kugira ngo nawe ashobore kugira iki kwasura les besoins de la famille mais naho nahakora bubiri ni hamwe umuntu aba ari kurinde kuri tangente tangente bisigura biti rero aho umupapa aca heriyo agakora nk'umutima nanje nkaca nsigarana tous les responsabilités z'urugo ndi jenyene muri kino gihugu rero les responsabilités z'abana amaterapi kubatwara mu mahande yo kwa muganga kubatwara ku ishure kubatahana guteka kumesa benshi bavuga ngo dufite amamashini ayo mamashini none arikoresha impuzu zirishira canke zirizinga donc urumva cufata vya bikorwa vyose mubona ngaho abakozi bacu bakora biri ku muntu umwe c'est trop donc
si ibintu biba vyoroshe et ça t'affecte bikuaffecta mu buryo bwinshi tu te retrouves ahubwo uri muri mode yo gusurviving uri muri mode tu es en train de survivre tout simplement ego ugasanga uriko urasiviva ahandi naho uriko uraja mu makredi kubera urumva nka wewe waguye mu bintu utaruzi nibaza yuko bagiye kwa diagnostika autisme bashitse ngaho nta n'amasinye tutaranaza nta masinye akenshi avant une année il y avait même pas une signe n'imwe et si je peux te dire niryo rya mbere nari numvise niryo jambo autisme ngeze ngaho donc nakunda kubwira za nshingano z'urugo then ugaje no muri recherche y'ivya autisme yo kumenya uti abana ndabafasha gute donc kumenya autisme ni iki donc urumva ça demande beaucoup d'énergie ça demande une éducation ça demande temps ça va patience hanyuma et aussi ça m'affecte personnellement umva vyaragutwara umwanya byaratwaye umwanya umushinga nawe wawe yategerezwa gukorera abantu babiri agakora nk'umutima gaheriyo byaragutwaye donc amafaranga urumva yaje ngaho wategerezwa gukoresha amafaranga menshi taruzi kubera ndibaza yuko atashe hose washitse uronka yo kuvuza abo bana kuko yari ibintu ntanazi ndiko ndibaza cyane gose kurumva na assurance ushika ufise hano iyo leta iguha ntimara umwanya munini donc mu nyuma vuza tangwe gukora naviga ibya assurance donc ndiko ndakubwira amadomene yose wiro tubiri kuriga uri kuragwana ibintu byose ni ya survival nako ndakubwira ujuja muri mode ya survie kubera iki ibintu byose donc nta numwe aza kungwa ariko arabikubwira ngo bigende kunuku tu dois wowe nyene kubwira iki kuvyironderera kwironderera uti none ni gute ndiringa n'ivya assurance ni gute ndiringa nibi vya autism na y'amaterapi y'abana ni biki nkeneye pore sana vraiment alors subire gusimbira muri leta ya Maine aho mvugana na Thierry utugumirize mu ngata alors Thierry nashaka tugembe mu mazi imyaka ingahe kugishika nawe byarakoroheye gutyo système ya ma finance washitse woroherwa washitse uyora kumwe tuvyibaza mbega byari bimeze gute kuko no munsi ndashaka bariko baratwumva cyane cyane no munsi tuvuga muri Etats-Unis birashoboka ko umuntu ashobora koroherwa ndiko ndibutsa abakunzi bo kukaye no munsi bari bafise ibibazo byo par exemple kuba bafiseyo ababo babayo mugabo ntubaki ba telefone atiramu ndungikire vraiment bidakwamye canke y'amagofundme amwe duhora tumona ingene dushobora kwigabanya birashoboka ko umuntu ashobora gusekuriza avenir muri Etats-Unis ko ndibutsa abakunzi bo kukayi bariko barumviza kino kiganiro alors Thierry nawe tukwakire tubwire mbega byarakoroheye byari bimeze gute Pame urakoze gose kwico kibazo mbajije je maze nga muri Etats-Unis imyaka 2 n'amezi 5 kuko twashitse mu mwaka 2022 mu kwezi kw'indwi itariki 17 ndahibuka ejo bundi ku kintu kijanye n'amafinance ndategerezwa gukora ndi jenyene madamu akaba ari waguma muhira akiyo kipa n'abana naje nkaja ku kazi rero uri umuntu umwe ugira revenu urondera revenu iteza gukuva ama besoin rero kenshi nk'umuntu ari Burundi yumvise ko kuri amadolari atanga kuyavunja mu marundi kibagira yuko jewe aho uri kuvuga kugira no tuhanga $100 nimba nciye $100 biba yuko ngiye gusuma nkoresha amadolari kuri inzu ndihisha amadolari igitoro c'imodoka ideni rya byose n'amadolari ofete akantu kigeze guca kuri WhatsApp abona amafaranga ariko yinjira muri porte-monnaie y'umuntu agenda bukebuke nk'agatorti mugahageze gusoka muri porte-monnaie akiruka nk'agakwavu kanyeruka go kare niyo reality ofete umuntu facing ashitsino bose musanga aho koresha umwanya munini kugira uca amafaranga ashobora gukuvra les factures de la famille mega uko yaronka niko abona tumutse ukabona nuze facture z'amazi facture y'amatara facture y'inzu ibyo byose kandi akora uri wenyene ngira bareka ko barihisha guheza exactement icyo cyaba ikintu muteza kugwana naco duteza kugwana naco hama ikindi naco kuronka umwanya wa famille komi nako ndi jenyine natoza kwa amasaha menshi bavyumva hamwe ushobora gukumbura umuryango wawe gukumbura madamu gukumbura abana
mugabo kubera uteze gukora udakoze umwanya wose ya mafagitire arakororereye kandi urazi ko tutibagiza nabi wacu tuba twasize hariya ugasanga rero ivyo bibiri gukora umwanya munini n'amafaranga ukoreye atazo yose gusanga ari atumutse ko yari affecté ku mafagitire atandukanye hama niyo uvuye ku kazi batezwa ko ufite udukorwa twinshi two mu nzu ivyo rero novuga ko ibintu bitatu twahuye navyo ndayifesinga nka realite umuntu abayemo no muri Amerika umuntu afite umuryango ariko ndazi neza yuko ku muntu wese w'umuyimika atezwa gufesinga ama realite atatu atezwa gukora amasaha menshi agatezwa gukora ibintu vyose ata wundi muntu aravye amambre de la famille ainsi de suite we nawe na madame wiwe amakero trouva aussi n'amafaranga ariko araca ariko amira nk'ayatumuka likana yavuze ngo uza mu gihugu uja mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi niho rero tuza peut-être kubivugana ko uku information muri bino bihugu kabisa ari ikintu kiri tellement crucial kiri vital umuntu afise information abafise byose udafise information nta kintu abafise turakomeza ko mu kanya kandi yego reka tukije ko ahubwo nyene none kugira ngo mushobore gufacinga ivyo bintu mbega subiye kwarika ntatevye gutahura système financier y'abanyamerika ntiyabaye ikibazo kuri mwe ninde yabahaye information kuvyerekeye système financier y'amantuze y'abanyamerika urumva kugira ngo mushobore gutahuza umuntu wese ariko kubera turabona amagofundme menshi abantu baragwara hariya tukabona batubwiye ngo duterere abantu barapfa hariya bakazumva baratubwirungikiye no kugira bashobore kumushingurana iteka ngo terera urumva canke hariya bagaruka est-ce nta mwanya ihari mwe système financier shaka kumenya ingene système pour gutahura système financier y'abanyamerika yaraboroheye d'autant plus que mwaje aho bavuga ati mu gihe agitwara uyu unye twumva tugowe cane ibiki hataraza wa mujama warika Trump urumva nkuko ntuzeraheje kubivuga ati kugira information muri kino gihugu nico kintu kiba kiri très important byose tegerezwa kumenya ngo byose bikora gute nimba nzoshikaho ntagikora eske nzoshambeshwaho niki kuko ngaha tuvivanaho du jour au jour tubeshwaho nayo mahera niyo hoveniza mu nzu mugabo aho bitandukanye no hiyo ngaha hoveni hagaze ushuja mwibarabara aba bantu bona bo mwibarabara ça veut dire il n'y a pas de revenu ngaha ata hoveni hari ntushobora gukota inzu udafise un revenu nta nzu umuntu aguhinza mugabo muri Afrika wiyarangije wo kayaronka uragenda ugakota inzu donc umva il y a un système iri déjà là wewe ugacuza ufise mu mutwe wawe bya bindi byo kugira iki ndarondeye akazi mfise akazi ndahembwe ndarisha amafacture nayo mafacture ntuzi ngaha bakubwiye bati umunsi wa nyuma wo kurihirako hiyo uravuga uti naho norenza kumwe ngaha birakwa affecta uburyo ushaka kwibaza naho hacindwi uravuga ati rapasa nivyo ndiko ndakubwira hiyo nta system ihari ngaha kurenza umunsi wo kurihirako ça t'affecte juste utwo tundatuzanye juste pour te donner une idée mugabo ikibazo cawe cari tugarutse ikibazo cari turi est-ce que vyaratworoheye kumenya le système financier le système ntuze non maze imyaka ndwi hano mugabo ntanguye gutahura ingene système financier ikora muri uyu mwaka nyene ndimo uti none mwashoboye kugira iyo connaissance gute nibaza ko ariho ikibazo warumbajije reka ndakuruhurire numve rero mesetiye abandanye ndakugarukako gituma bakunze kukarina bahamagaye n'ukubera bafise haraho bavuye haraho bashitse kandi hari ico bariko barakoresha no munsi kiko kirabafasha kandi kiko kirafasha abantu benshi donc bariko barafasha abantu benshi guronka information ingene umuntu ashobora kusekuriza avenir hama baranaza kutubwira iyo expertise barayifise ingira twaza kubishikako bon Thierry nashaka kumenya iyo information wayimenye gute yagufashije iki wari waraguye mu kinogo amadeni yari bwakwice agasandorare wari bwarungikira umuryango ewe mana ya tubwire d'abord imyaka ibiri
imyaka 2 muri Etats-Unis mu mahanga si mike Nisha. gose umuntu wese ari nazovuga yuko c'est une vie vraiment très rythmée très dynamique très active cyase ubwa yuko mu myaka 2 uba wamaze kumenya byinshi uba wamaze kubona amastruggles ndavuga ibigugoye ibiguhanze hamugatangwa kwiyumvira ukuntu wobisurimonta hanyuma nagwaye akaroro ukuntu amahera ubona yinjira mwa kubera amadolari wayakoreye mu madolari ibintu byose babiri mu madolari ubonye amahera atumutse mu kanya gatoya ntangwa kwiyumvira numbe none cya gihugu naza numva yuko ari igihugu cy'ubutunzi bwinshi amafaranga ko niyo nayo nkoreye mbona umenga ari affecté ku ahandi ataza reponda ku maheve yanje n'amaheve y'umuryango wanje byogenda gute kugira iyi defi mbona imbere yanje showe kwisimonta information rero niho shaka umbwira hano wakuye information hari abantu benshi bagutegereje shaka tugiya information yaguye muri ico kintu urakoze cyane gerema nemaze kubona ico kibazo cy'ukuntu umuntu yama ariko on peine toujours à lier les débuts du mois à sobat kabisa kuri mu gihugu cyambere gitunze ntangura kwibaza ukuntu umuntu ari bubeho kandi atarinze kugwana izo ntambara zikomeye intambara ziba zikomeye pamisi ndakubesha hanyuma ikindi naco imbere ko shikana kuri ico nk'umuntu afise umuryango ufise abana ufise umugore atangwa kwibaza mbe none hamwe ejo cengeye ejo vyoshika simbe nkishobora gukora simbe nkishobora kuja ku kazi ejo zogenda gute nobwo yuko ino henshi abantu benshi dukorera ku masaha duhembwa ku masaha utakoze iyo saha ntuhembwa bagapfana rero imagine yuko ushoye kugira ingwara ikubuza gukora amabiz amafagitire ntareka kuza amafagitire agumaza muguma mukeneye gufungura uravyumva gapfana ntawa kuvyitekereza kuko umva kugwara si kibazo ahubwo ikibazo ni ryari cyangwa igihe nosaza mumenya ivyo bitegura ngo nzogwara canke nzopfa kuwa kabiri oya ivyo ni ibintu umuntu wese yibaza mugabo araho rero abantu ushobora guhitamwo so dushobora kuba kwirezinya resignation no kuvuga yuko uti ubaye umuntu ari fataliste hazobicobaye nta kundi uwo mugwi rero urahari hano ndi mugwi uti no ne faut pas que je sois fataliste ahubwo il yuko menya uko système financier ikora ngaha muri Amerika n'amahitamo ushobora kuba umufataliste ukagira uti hazobicobaye d'accord cyangwa ukagira uti no ivyo vyose hariho une façon de surmonter ça je nagiye muri uwo mugwi abantu babimvira ati il y a une façon de surmonter ça la base de tout rero c'est l'information mana ihahamuka n'ubwoba ati mbege ejo nogwara nzoca bigenda gute umuryango wanje y'amafature wahisemo gufata wa murongo apana wabandi bavuga ati hazobicobahe gupfa ni gupambana numbaze ubwo ucubaga ati homboka akanda karoze homboka ushubuga ati oya ndashaka sinzotera ingorane umuryango mu gihe nazomashoboye gukora cyane goso rero umaze kubona ikibazo kihari gishoboka kuko nakubwiye ko kugwara cyane medalo pire de capame no kwitaba imana ivyonye n'ibintu kivado sofete ntango rero kwimvira iyo nokura amakuru yo kwizera kondera information hama no connectinga n'abantu ngwino aho rero rero maze natanguye rero nakomeje gutekereza kwimvira uko uburyo amafaranga ino muri Amerika akora kwakubwiye ngo hari abantu batunze ngo de millionnaire ainsi de suite takuza ndari kuri kije nanje ntuba mu millionnaire kuko intoba umuntu ari financièrement autonome ari financièrement independent ari independent financièrement ntagwa kuvyibazako rero connectinga n'abantu ndondera abantu ndaconnectinga ndondera ama information banyere kuko ndi burondere ubumenyi ndiga ndare amafaranga y'uko wabakuye he hajya hari umuntu yavuze ngo kisheshe trouve igihe cyose uzomenya icyo ukeneye uzokiro tu auras toujours les voies et moyens yuko icyo wifuza yandi majambo ufise vision mission yamhari provision imisi yose ikimani gushize ku mutima menya yuko yashobora gushaka ku mutima wawe ikibazo
bigomba yuko urondera inyishu inyishu biziti il y a portée de main nagize amahirwe ndaconnectinga n'abantu baranyereka uburyo amakuru yose aramvuye kandi yuko ndayamenya y'ukungene wogira iki ukuntu finance ino muri Amerika akora ukuntu ibibazo byose mfise by'ukuntu igihe byoshika par exemple d'abord amafaranga ndiko ndaca mbona aguma atumuka nigute noshaka investinga none amahandi ndiko ndaca no investinga gute agashobora ku growing singume ndi muri mwe aya mataxi baguma bantwara umwanya wose nigute amafaranga yanje nihe noshobora ku investinga akaba ari arabe amataxi kandi de façon légale ibibazo nibaza yuko amwe jo nogwara ntuba nkishobora gukora umuryango wanje kuguma uba naje nkaguma mbaho kandi neza vyogenda gute igihe vyoshika darupedeka nkitaba Imana ivyo navyo n'ikibazo c'umwanya umuryango wanje iri deni ry'inzu mfise ideni ry'imodoka mfise vyogenda gute so rero nshobora kwiga ndamenya ubumenyi kuri ivyo bibazo vyose nginyishu yavyo arivyo rero uno munsi hejuru kuronka ubwo bumenyi nanjye ngerageza gusangiza n'abandi kumbe tutaza kugaruka ko en detail. Okay, rika rero ndamuha umwanya rero ngira aravuye muri pause ese muri Texas rika nawe rero ntatubwire rero uko ngene yaciye amenye système financier américain ingene yaronse information gute kuko ndashaka kuko uri ngaho kugira ngo ushobore gufasha uwo wundi wese ari muri Etats-Unis ari mu bibazo atabona ingene azobivamo yamari mu madeni yamari mu biki avuga ati none no gusurviva no guhema ejo bizogenda gute iyo information wayimenye gute utubwire vyose ufashirize abakunzi bo kukaye kuko ni nabo benshi baturaba bari muri Etats-Unis voilà. Urakoze cyane Pamela. L'information yansanze ndiko ndarondera ibintu bijanye na retraite retirement. Kuba navuga nti benyene mugabo afise ntuze ya konti ya retraite ya retirement ino bazita 401k mugabo sinzi ngo ntabo nyene ntazi ngo zikora gute ntazi ngo izomufasha gute ntazi ngo bizogenda gute muri recherche y'iyo information niho nagiye kubona nti nane nshobora kuvyiga nkabimenya nkanavyigisha abandi c'est là où j'ai trouvé rero la bonne information kuko urumva non seulement sinki inkuru mbarirano narigiye ndiga ndavyiga ndabironkera n'intuzeya n'impamya mushobozi rupapuro rw'umutsindo mu kirundi niko tuvyita mushobozi n'abanyarwanda donc urumva ndabironkera urupapuro rw'umutsindo runyemerera kugira iki non seulement kubikora muga no kuvyigisha no kubibwira abandi haza kubwirana bantu biwacu abarundi bene wacu abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe abanyamurenge abo dusangiye surtout na culture nkashobora kubibasigurira mu buryo bashobora kubitahura facilement bagatahura bati système bikora gutya na gutya na gutya kuko hajya c'est information gusa ni n'uwugi guhaye. Uravuze information ikomeye cyane wavuze ati kuronka information n'ikintu mugabo uwuyiguhaye nawe est-ce que arafise ukuri donc arabifitiye ubushobozi sinzi kene no bivuga urumva we waravyigiye ntutanga information gusa ariko waranavyigiye utanga ibintu by'ukuri kasimbire kandi muri Texas muri Maine erega jewe nico gituma mbona kiri asa neza gose basha je nagize ubwoba nibaza ko ngira mvugane na Obama ya kumbe ibintu byashe neza erega umuntu afise ibibazo kandi umuntu afise amaganya mu mutwe ntashobora kugira ifreshere nk'izi sabe ikunda nigifika alors wewe umaze kumenya iyo information byagufashije iki shakemutse gute d'abord kuza gukora bino bintu navyo nyene ça a changé complètement la vie de ma famille kubijanye n'intuze na no finance nivyo nagomba gato mpartager abantu turi kumwe muri kino kiganiro komsa ntibagende bavuga ati none abo bantu bagumye batubwira ibyo bintu kwatacho batubwiye nyene gifadika dushobora kuvuga tuti iki kintu ibi bintu bigenda gutya ibi bintu bimeze gutya sinzi ko mubona ekran yanje yego
donc ibi nimba uri ngaha muri Amerika umuntu wese ari ngaha muri Amerika afise amahera yiwe ari muri izi konti ko ari 13 tubona ziri ngaha umuntu wese uwo ari we wese afise konti ziwe amahera yiwe yicaye muri zino muri ano makonti donc hari checking na savings ni zijya twese dufise zisanzwe hakaba iyi certificate of deposit nimwe twebwe twita compte bloqué izi 401k iyi point ya kane na konti ya retraite baguha aho ukora bivanye naho ukora na ya makonti ya retraite hama iyi independent retirement account IRA ni wewe konti yiwawe wiyugururira igiti cawe ya retraite kugira ngo uzogufashe niwashika mu zabukuru co kimwe ni ya gatandatu stock na bitcoin twese turazizi ni ama stock market bahora bumva bavuga iyi annuity ni imwe mu makonti nayo gufasha kugira iki uzoshobora kuzira guhemba ni wagera mu zabukuru ugize uvuga uti nshitse muri par exemple ngeze nko muri yo retraite amasingi ko ndakora nkeneye yuko izogenda irampemba buhoro buhoro ya mahera naziganya hama life insurance yoyo irivuze ku ijambo ryayo nyene ni assurance vie bond nayo ni na stock mugabo ya leta hakaba college fund ni yantuze twavuga y'abanyeshuri bwo kwatekereza abana bawe kugira ngo nibashika muri university muri college bazo yakoresha mu kuriha college ntibabahe ku madeni hakaba n'ikindi bita social security benefit ni ku bantu batakicishoboye canke bagize mugabo iki kiri controle na leta hakaba na pension nayo ni nakazi ukoramwo bumwe buratanga iyo pension izi zose turazifise ko controle kiretse social security na pension kuko social security ni leta ikontrola hanyuma ni intuze niyo pension nyene n'umukoresha wawe ayikontrola nagira mvuge gatoya no ku bintu rero bijanye rero uduhaye ntaguciriyemo n'ibintu ngomba umuntu atagomba kwirengagiza bahiwaye kumenya izi konti kuko abenshi ntihari n'abatazizi hariho zimwe usanga abantu batanazi nuko zinabaho n'amakonti rero n'amakonti ntuze konti les comptes financiers umuntu wese ari ngaha muri Etats-Unis amahera yiwe ari muri imwe muri donc hari abazifite imva nyinshi mugabo aya nayo makonti financier abaho ngaha muri ntuze muri Etats-Unis ego hanyuma nari nkeneye gato kuvuga ku kintu abenshi urumva hari abantu bafise n'izi za 401k mugabo batazi n'ingene zikora canke naho n'izi nyene ama avantage n'ama inconvénients amwe yizi konti ugiye gatoya ati ntushije gatoya kuri ntuze benshi bafise iyi ntuze ya checking na savings ni ya konti yawe isanzwe amahera yawe urayatora igihe cyose uyashakiye nta ma restriction amwe ubu yafise ko ariko ku bantu bafise rero ntuze ya iyi CD ni ya compte bloqué ikora co kimwe na ziya ntuze compte bloqué zo mu Burundi nimba washize amahera yawe muri compte bloqué pour 2 ans iyo myaka 2 nyene ntushobora gukuramwa amahera yawe ariko inyuma y'imyaka 2 iheze uragenda ugakuramwa amahera yawe ariko ikintu nagomba gushimikira ko nizi ni na makonte ya retraite y'abantu iyi 401k 457 niko zitwa izi mugabo mu majambo make n'amakonti ya retraite abantu baba ngaha baba bazizi n'aya mazina baba bayazi izi konti iyo ufise amahera yawe muri ntuze ibyo benshi batazi bamwe batazi bazi gusa ngo ndakontribuwa muri iyi konti hama n'umukoresha wanje akamacinga nawe agakontribuwa nkayo nakontribuwe muri ino konti abenshi usanga ari iyo information bayifiseko mugabo ico benshi batazi nuko iyi konti ntuze iyi 401k IRA iyi retraite ntuze izi zitatu n'amantuze ya retraite n'amakonti ya retraite zose ziri investi muri ntuze muri stock market ziri investi muri ya ma stock ayo ma stock nayo muri zo stock market urabizi ngene bimera ivya muri stock market urunguka canke ugahomba market yungutse urunguka ariko isoko ryahomba ugahombana nayo amahera yawe agahombamo bisigura biti nimba amahera yawe ya retraite ari ahantu aguma yunguka yongera ahomba urumva ntuzi ngo nzoshika muri retraite mfise mwangahe si juste amahera ugenda ushiramwe uvuga ngo ndagenda ashizemwe ayo mahera hanyuma ngo nzogira iki nzoja gushika muri retraite mfisemwo par exemple nk'ibihumbi 100 canke ibihumbi 500 kubera iki ayo mahera yose uri kurashiramwo basha abari iyi konti iri invest muri stock market irunguka kandi kanahomba ikanahomba
ikanahomba gute kandi ntayikoramo niko stock market niko imeze ni ya masoko y'imari amuhora wumva bashitemo ama bitcoin canke intuzeye abakunzi bo kukayi rero bari muri Etats-Unis bazobegera babaze kuko ndumva iko ndababariza uzobabariza pe urumva bazotwegera tubaze kubera abenshi numva nuko iyo point hari abatayizi yuko amahera yawe ari muri 401k abari canke muri IRA canke Roth IRA na college fund ibiri invest muri stock market bisigura biti biguma byunguka bihomba ntuzogera ngo ushitse muri retraite yawe ntuzi ngo uzoshikira yufise mu amahera ngaha hakaba ikindi point yitwa ngo access to cash na penalty free donc kugira ngo uronke ukuremwa n'amahera yawe izi konti nakubwiye za retraite ntukuramwa amahera yawe igihe uyashaki zifise amategeko ayo mategeko nuko uyakuramwo ushikanye imyaka 59 n'igice basi utarayishikana ukaja kuyakuramwo baragupenaliza hari n'igihe batanakwemerera kugira unakuremwo hariho imvo zimwe zifadika uba watanze ko wabuze nk'umuntu wa famille directe canke ugomba utange amahera y'intuze ya deposit y'inzu kugira ufate igura inzu canke naho ufise inzu ugomba guhindura ntuzeya toiture uyironuvere ayo point atatu niyo yonyene bakwemerera gukuramwo amahera yawe ari muri izi konte za retraite naho nyene urinda kubisaba bakabikwemerera kandi ari amahera yawe donc urumva bisigura bita amahera yawe urayafisemo uri kurayamvisemo mugabo ntufise uburenganzira bwo kuyakuramo kugira uyakuremwo akuyakarabira wagira ngo urayakuyemo utarashikana ya 59 ans et demi bagaca bagira iki bagaca bagupenaliza 10% y'amahera ukuyemo donc aya mahera nubwo ufise izo konte ntuzi ngo uzoshikayo hageze mwangahe ntuzi ngo kandi ntiwemerewe kuyakuramwo utarashika muri retraite hanyuma ikindi kigira gatatu nagomba mbwire abantu bariko baratwumviriza bari mu ntuze nuko izi konte nyene uzikontribuwamwo nk'iyi 401k ushiramwo ayo mahera batarakuramwo amatax ariko urumva bakakubwira ngo tuzokuramwo amatax ryari ni washika muri retraite ntibazokuramva uri ku contribute ata amatax barakuramwo mugabo dashaka kuramwo amatax kuri l'ensemble amahera yose azoba arimo uno mwaka tuvugana amatax ari kuri 40% 37% 40 bidabira varie donc bisigura bitu umuntu yarafise nk'ibihumbi bijana uno munsi muri iyo konte ya retraite yiwe nimba yagiye muri retraite uno munsi leta ishigende gakuramwo za 40% umva asigaramwe angahe asigaranyemo 60 asigaranyemo 60 kubera iki nivyo benshi batazi amatax yonyene uzoheriha kuri iyo konti ya retraite yawe n'umurengera kandi ubu tuvugana uno munsi eske ndakwarije ikibazo wibaza yuko uno munsi amatax turiko turariha bivanye no muri kazoza eske muri kazoza azoba ari menshi canke azoba yagabanutse mana ya nibaza yuko muri kazoza amatax azoduga azoba ari menshi gusumba bisigura ati umwanya turiko turavugana no munsi amatax arazimbutse donc ibaze nk'ubu twebwe no munsi turi mu myaka turacari bato tuzoritayaringa nko mu myaka 20-30 iri imbere mu myaka 30 amatax azoba yaraduze ntazoba ari kuri ico kimwe n'ubu bisigura bitibaze nk'ubu tuvugana no munsi turiko nyene nimba ufisemo ibihumbi 100 deja ukabugira uje muri retraite uno mwaka tuvugana ubu mwaka turimo ibihumbi 40 leta ikibitwara muri tax bisigura biti ibintu kubimenya n'ibintu biri très important n'ibintu by'akamaro kubimenya kugira ngo umenye uti nimba y'intu zikonte imeze gutyo iziraduga imanuka kandi bazonkura ko amatax amahera atagira uko angana umva sinobora kurotira uko nshaka nshaka kuyarutira uko nshaka uko ndayakeneye canke ejo noshikirwa n'ikibazo ivyo bintu biguha kumenya uti none ni hehe handi noshobora gutegurira iki retraite yanje ahantu hoho mvuga nti ndazi neza nzoshikayo mfise uburyo buzoshobora kugira iki buzongumiza kuri retraite birateye agahinda uje ngaha ukaja mu masitore tuguriramo ugasanga abantu babatama bari muri 75 nibo bariko baraturamusa baraba n'amaresu y'ivyo twarishe kubera iki bashitse muri retraite hama basanga amahera bafise muri zi 401k ntashobora kubabeshaho muri retraite bagasha basubira gukora batakibasha
ubona ari umuntu atakibasha mugabo ariko arakora abantu ariko akora uba za uba usanga ziko zikora abantu babatama bakuze bari kuba bari muri retraite ugasanga abantu bariko baradelivera izinjya zanjye n'abantu babatama nkora nigeze gukomanda banzanira ijya kwera nabuze umwanya ibyo nasumye mbona umuntu abinzaniye n'umuntu afise ngira ngo nka 70 ngira isone bwa nkavuga nti nanje ntagira ico nkoze naje bizogenda kunyene nimba ntagize ico nkoze n'umunsi nuko nyene hanyuma donc ariko amakonta amwamwe hari amakonta amwamwe guha ntuze accessibility ku mahera yawe amahera ufise muri ya stock market washize muri stock utacishije muri za retraite amahera ushatse kuyakuramo urayakuramo ni annuity hariho circumstances zimwe iyo ari wowe wishiriyemwe amahera atavuye muri izi konte barakwemerera kuyakuramo na life insurance ikakwemerera gukuramo amahera yawe hari ama type of life insurance si zose the right type of life insurance irakwemerera ku accessinga no gutora amahera yawe mu gihe uyashakiye ariko iyi bond nayo nyene na stock ya leta ntibakwemera kuko iyo bond ni nko kuvuga uti ndashizemwo bazonyungukira mu myaka 5 iri imbere canke 10 iri imbere iyo myaka 5 itageze ntukuramwe amahera myaka 10 itageze ntukuramwe amahera nagira mvuge rero gatoya ku kindi kiri important kindi nagomba gutusha ko imbere yuko ntunze nawe ngo abasigurire gatoya ku yandi mapoint hari ukuntu amahera yunguka muri ntunze donc hari ikintu bita compound interest hari amakonti amwamwe yunguka uburyo buri avantage kuri twebwe banki twungukira kuri simple interest ariko umuntu afise atahura iki kintu ngene icari ico citwa compound interest ni intérêt wunguka kuri kapitale we investishijemo n'inyungu wungutse nanyo nikakungukira ubundi abandi nka banki kungukira gusa kuri kapitale washizemo nimba washizemo 10,000 izo kungukira gusa kuri ivyo 10,000 apana inyungu wagiye urunguka ivyo 10,000 byo nyene byo kungukira mugabo hakaba ico bita compound interest ni mu gihe kapitale yawe yunguka n'inyungu wungutse nayo kunguka iyi tablo isigura gato ya difference ya simple interest na compound interest bihaye akarorero ku muntu yinvestishije 100,000 afise intérêt ya 10% umwaka wa mbere yokunguka 10,000 n'uwo ari muri compound yunguka 10,000 nyene kuko niho bakicinvestisa ariko umwaka ugira kabiri umuntu afise simple interest yunguka azoba afise 120 kubera iki shakane yunguka 10,000 za 10% ariko umuntu afise compound interest wewe umwaka wa kabiri azoba afise 70 iki gihumbi ahantu cavuye ni kubera iyi compound hunguka capital hakunguka na intérêt navyo 10,000 mu mwaka uheze yari yungutse navyo vyungutse inyungu yavyo iyo ufise konte rero yunguka gutya inyuma y'umwaka ugira gatatu deja yabafise wewe 130 urana arengeje ku 3,000 kuri wawe reka tuje ku myaka 10 ku myaka 10 umuntu afise simple interest ya 10% azoba wewe ageze kuri 200,000 kubera yunguka angahe 10,000 ku mwaka rero numva imyaka 10 azoba amaze kugira inyungu y'100,000 azoba afise 200,000 ariko umuntu afise compound interest afise konte yunguka muri compound interest wazo afise 259,000 kubera na ya nyungu yagenda arunguka nayo nyene yagumye yunguka inyungu kubera yoyo ni compound interest iyi compound interest rero ifise ububasha cyane imyaka uko imyaka igendera irabandana inyuma ya 30 simple interest azogeze kuri 400,000 ariko umuntu ari muri compound interest azoba afise deja 1,744,000 et après 40 umuntu afise simple interest azoba afise 500,000 alors que urambona ile difference 4,526,000 none ari wowe umuntu yokumbariza gafamera woshaka ko ugira simple interest account canke compound interest uyu mugabo Albert Einstein twese turamuzi niwe yavuze ngo compound interest is the eighth wonder of the world who understands it earns it who doesn't pays it mu kirundi reka ngerageze kubishira mu kirundi
iyi compound interest ni ikintu cy'igitangaza ngo uyitahura arayunguka utayitahura arayiriha basi ikibabaje twese turayiriha basi iyo ufashe ideni ry'imodoka uriha nk'uyu wa compound uri ngaha muri Amerika nimba ufashe ideni ry'inzu uri kuriha nk'uyu wa compound nico gituma ubona ufata inzu wayifata kuri nk'ibihumbi 300 mugabo inyuma y'imyaka 30 ugasanga wayirishe nk'umuriyoni n'igice kubera kuri kuriha compound interest. Turafise ibintu ngaha by'ama credit card benshi bibaza ngo ni juste ucuriha iryo deni wakoresheje mugabo iyo uretse balance ikaba nini ubu uri kuriha uriha gutya uyiriha compound interest. Système rero yo muri Amerika yubakiye ku madeni, ibintu byose baranakwingingiza ideni. Rero ayo madeni igituma batwingingiza amadeni mu bintu byose benshi ndisire ko batabizi igituma mubo turi kumwe hano no kubera yuko uku ni kuzoriha ayo madeni yawe uzoyariha muri compound interest. Mugabo hari uburyo ushobora kugira iki kuyunguka nawe. Nimba umugabo yavuze ati hari ushaka kuyunguka ifoko wiga kumenya uti nanje ni gute no yunguka iyo compound interest. Bika aratubwiye ibintu byinshi nibaze ko abantu bari muri Etats-Unis bavyumvise. Hama ikindi naco hari abantu nk'ubu bariko baravuga ati none yama GoFundMe twahoramwo hahandi twahora tugwaza hahandi twahora dupfisha ibi bintu ababigisha bacu aba expert bacu ariko atubwira bizoshika nyene bihere hariho icizere dukoresheje ego cyane hari icizere n'ibyo twari ko turavuga tuti ngaha muri kino gihugu l'information niyo ki Thierry araza kubabwira gato igituma doguma tubona ry'ama GoFundMe ababwire gato why muri kino gihugu umuntu apfa ndisira abantu benshi muri imvira muti none harabuze umuntu n'umwe yoba yarasevinze yarabitsa amahera yoshobora guhambisha uwiwe mu bantu bose turiko turabona ngaha bose ko bapfa bitwa ngo bari mu gihugu cyambere gitunze ku isi mugabo baheze bagashaka tugira ngo tubaha amahera yo kubahamba kubera ikivyo bintu turabibona. Donc nivyo ndiko ndakubwira ni bya bindi byo kutamenya information ngo umenye système yo ngahe ingene ikora. Reka mpe umwanya Thierry gato akibabwire ko igituma tuguma tubona ama GoFundMe iyo hagize umwe wo muri community yacu yitavye Imana hamukavuga uti none twese nta mahera kuhambwa dufise oya twe turabacisha mu ijisho tukavuga ati none muri ya bya bidolari habuze n'umwe atanga $10 barajyame basezo nzigo batakwe mu Burundi bagiye kujyanirana hariya urumva cyangwa tubwire igituma tuguma tubona ibintu by'ama GoFundMe hamba mu cyo mutubwira kungena ibyo bintu ko bisohokamo atubwire nako kantu kari gasigaye hanyuma cidukonkriwa. Pame rega pame niyo wogenda uratanga $10 $20 ndakumenyeshe yuko gufubisha wawe no muri Amerika birazimvye terema kurugero utovyumvirako. Pame ushobora kwibaza yuko guhambisha wawe bitari munsi ya $20,000. Imagine yuko rero ugize ngo hayibwire ivyo vya GoFundMe genda guha 20 undi 10 undi 30 $100 uzokwiza vya bihumbi n'ibihumbi bageza vy'amadolari yari gapfa. Uko nukuri abantu malezuma rimwe na rimwe tumenya uko bidushikiye. Bagani malezuma makuru nkayo haraho ugenda kuyamenya gushikiye akabona umuzu wawe cyangwa kabuza mu inshuti n'umugenzi biro turuvye facture irenze umurenge ko ntavyo waruzi. Ni nayo c'est la raison pour laquelle tugerageza kumvisha kubwira ingo n'imiryango uburyo amafinance akora ngaha muri Amerika. So uko rero kutabimenya niko gutuma umuntu avunika gose akagira umubabaro w'umutima aga n'umubabaro wo mu mufuko. Nika ngusabe ubanze ushire igenuze chronic and critical illness kugacishika kuri probate code. So reka maze nkore gate kuri chronic and critical illness. Urazi ko kenshi pame umuntu byashika kwitaba Imana yamaze imisi ari ku musego. Sivyo? Kasanga yagize stroke, yagize cancer, yagize insuffisance rénale. Afe izo ngwara zose zituma umuntu atagishora gukora akaja ku musego.
yama konte yose likayabereka ari amakonte ataca gufasha igihe bishitse ukaba ufise maladie chronique critique. Ikintu cyo womenya nuko intuze les soins médicaux ino muri Amerika zirazimvye ku rugero nto kugira apa zirazimvye cyane gose ku buryo abantu rero bashobora kwibaza ati je ndafise amahera kuri checking account, ndafise amahera kuri saving account, ndafise CD ajya mu depo wafi ntuzerika yavuye ati nimba washize ntuza ama depo bancaire bari ama condition kugira roti la période peut-être ko mwavuga yuko udashobora kuyarotira ava 20 ans plutôt ava 2 ans ava inane rero cyugwala haiza amezi abiri yashize ntushobora kuyagisesingako urize ngo yagisesingeko ni ama penalty. So ajya amakonte yose twaberetse amakonte yonyine ashobora kugufasha igihe ugize izo ngorane ukagira izo chronic and critical illness. Ivyo rero bisaba kuba ubizi naho ngiye nti ku muntu ashobora kutwumva akumva by'ukuri ari ibibazo nkoramutima yotwegeye akatubaza ati mbe none abo makonte yoshobora kumfasha igihe noshikirwa na bino vyago nayahe. So bizashobora kubandanya inyishu twahise kuri ico bazobegera icyo mbere gushika ko kindi waruzi ikabaja kuri probate court waruzi gapame yuko ino umuntu yitavye Imana bisa kitaba Imana uno musi tuvugana bishite nkitaba Imana hano bafise kuri ama konte yose checking saving CD 401k umuryango wanje udashobora kuyaccessingako ntibashobora none musi bumvise yuko naraye nitavye Imana Nadine dufataga ndavuga madamu wanje agatora karte yanje wagiye kurotira amaya kuri konte yanje agenda kurigisha automatique sanga ziri locked yo system probate court kubera ikavuga ati ino abantu benshi turi mu madeni dufite amadeni y'inzu amadeni y'imodoka twita ama credit card dusumisha mu store atandukanye fe kwita Imana hama service abijeje aca locking ama konte yawe yose kugira rihe amadeni yose amadeni yose bakabanza bakayiri urumva gapema la réalité nuko le passif yacu wamusanga iri kuri supérieur à notre actif niyo baheza kwiriha byose kandi d'abord no kwiriha iyo periode ni niniya c'est pas mode 6 mois au moins imbere rero iyo umuryango uzoburi ubimenye yuko no gufubisha umuntu kuno deja biba bizimvye umuryango uzoburi kurabaho gute nico ariko umaze kumenya amakuru y'uburyo amafinance akora mwati mbe none niyo noshya amafaranga yanje niye nzoshika nkitaba Imana umuryango wanje uzokomeze kubaho urana amakonta abiri ngaha bya index annuities na life insurance ako si ariyo yose ni the good type of life insurance yo yashobora kugoboka igayandi yose ya prisons na locking umuryango wadashobora accessingako mugabo amahera ufise ngaho kaya accessingako so tuvuga dufasha abantu kubereka tuti ibi hamwe byakira maladie chronique critique ahantu ushobora gushira amafaranga akazokugoboka akazogufasha igihe madamu wawe kwitama cyangwa kwitaba Imana abasigaye ntibazogire umubabaro w'umutima ngo bongere bavunike no mu mufuko bagende ubukene n'inyota n'ibiki baze kubasohora mu mazu n'ibiki hari ahantu ushobora gushira amafaranga yawe. Ivyo ni ibintu vy'ingenzi umuntu wese ari muri New America ndetse na Canada bategezwa kuba bazi nuko système ikora ngaha bank ntiyemera guhomba pa bizemera guhomba bank ivyo ufite banza kubigurisha d'abord baraba market ya office yose propriété za imodoka zose bakabigurisha igihe basanze office kuri checking na saving na CD adashoboye kukavaringa amadeni office ariko kumenya makuru y'amafinance ni vyiza kuko umenya ahantu ushya amafaranga yawe amafaranga adashobora gukogwa ko igihe wowe uvyoshiko kitayima cyangwa kiwogira le maladie critique kandi ngaho hari inkuru numvise yuko ngo agapfuye katabazwa ivu nkuko twe ngaha tubigira kabazwe atanumwe gasiga kabazaho basigaye kabazwa basigaye abo basize yego urumva bisa nka vyanga bango sa kwa nkakuraga urubanza rwa munaniye ove ari amadeni yamunaniye kuyishura nibika agaca bigusiga kugasigara vyishura wowe wa mwana we na madamu wiwe nibiki byose mugasigara muragwana. Alors que de son vivant il avait la possibilité d'abord de se protéger mais également de protéger sa famille et siens
Wow. Thierry, merci beaucoup pour ton intervention. nyarutsa ndakwereka ati mbere none uburyo amahera agrowing ni gute reka ngusaba ushiremo nozeye ya slide yindi. So ari muri Amerika umaze kumenya uburyo amafinance akora pame umenye ko ari uburyo butatu amahera ashobora kugira gukuramo amahera ushabimze butatu. Par exemple nko muri bank ufise kuri saving canke kuri checking abari fixed nahinduka niba je nishizeyo ibihumbi bibiri kuri checking yanje ejo nzosanga nyuma y'umwaka nzosanga ibihumbi bibiri. Anzo shaka saving bashaka guhuza 0.00% ya interest ayo mugabo usema insignificant igituma ari insignificant ayo twita inflation bitwakivuze umaye kumbe ngatamutse kivuga nuko gaining ako dukeyi tuca tuza kuba par inflation bize bizane batakaza agaciro kwa mafaranga muhera bayatakaje agaciro ugasanga wowe kuri konti uvuga ngo ufise ngo $5,000 kuri konti inyuma y'umwaka $5,000 usanga ufise valeur ya 4,700 ngomba pano rero ni buryo bumwe ushobora ku growing amahera yawe muri fixed cyangwa muri variable ni hamwe ku ma stocks muzayivuze ama stock yazamutse naho kazamuka mugabo yahomba gasubira down wamuhagaritse umutima. La handi twita indexed accounts aho rero amahera amanza amasoko ameze neza amahera yawashize yaraduka amasoko yahangabana gatoyi yandi wamara kugaininga akaba protected urumva kandi ugere meme no kuri 0% hariho % iri kwa ndende muga at least uragaininga something tasoka kuzamukana navyo na rero ubona aguma duga anyari ngaha washize ngaha. So ni byiza rero kandi ibintu bikomeye by'ikimazi kumenya how we grow money here in America. Kugira anyway anytime munavyifuza ashobora kudukontakta tumwereke uburyo yo investing amahera yiwe ntabifrappe par l'inflation. Nuko ndamwunganiye gato Thierry iyi ntuzeya umuntu afise donc amahera muri savings account yiwe abantu twenshi dufise ya culture yo muri Afrika yuko umengo donc wumva uryohe wari kubona amahera yawe ari kuri konti donc abari ngaha muri iyi fixed or icyo utazi nuko uko aguma ngaho niko atakaza agaciro uko imyaka igenda. Ivyo ari gushaka kuyakoresha uno mwaka mu mwaka ukurikiye cyo kintu nk'ubu nyene by'uko nimba no mu Burundi nico kintu eske ibihumbi 10 ico byahora bigura iya 2 ans niyo biguru no amahera yose yawe urumva bari mu ntuzeya urayahomba juste kwera yatakaje agaciro. Hanyuma iyi variable ni ya konti ya retraite ibaze dufise ngaha muri Amerika abari muri no konti kuma yunguka ahomba za 401k umuntu wese azi ko afise 401k ziringa ziguma zunguka zihomba. Rero sinzi rero yuko wovuga yuko hari ico uzokuramwo nuwashika muri retraite kandi utazi azovayo ingene azobangana. Donc urumva iyi konti nayo ya index amahera yawe ari muri konti index account muri konti ya index yunguka cyo kimwe n'umuntu ari ngaha nkuko kwa stock ariko wewe ubuzi yuko amahera yawe ari protege udashaka kuyahomba na gato. Ntuhomba amahera yawe uguma urunguka gusa ntiwigera uhomba. Eske umuntu wewe ari wewe ushaka amahera yawe ubona wo yashira he gashapa ndahashira mu vyunguka mugaba benshi rero ntibazi n'ingene ba accessinga iyi index account ko kumenya ati aho shira ndayikurahe kuko si konti uvuga ngo uragiye kurondera muri bank si konti yo muri bank. Niyo mpamvu batwa ko turavuga tuti ni hari ibintu bimwe natwe byo tuba tubikoramwo bidatwemerera kupartaja muri situation nk'izi. Niyo mpamvu twavuga tuti umuntu wese akeneye kumenya more information about ibi bintu tuko turavuga ashaka kumenya amakuru aramvuye mu kirundi ciza ashaka amakuru aramvuye kuri biti tuko turavuga ingene yotegura système yiwe financier yo muri bino bihugu aturondere turahari nkabiri wacu nkabashiki banyu basaza banyu turahari kugira ngo tubagide muri ubwo buryo d'une façon iri simplifiée
ibintu biri simplification uwo ari wose ashobora gutahura at least ubuze information uzote ibintu bimeze gutyo. Bakunzi bo kukayi rero ndabashimira cyane kuba mwadukurikiranye muri Pam Channel TV. Mugabo nongere shimire abaje kuduha ubumenyi ukungene ushobora kugwiza amahera yawe muri Amerika. Birashoboka kuva mu kwirirwa wicuza wibaza ngo bizogenda gute, kwama uri mu makedi, kwama uri mu madeni urumva kwama uri murimwa, birashoboka. Ariko rero nico gituma nabahamagariye Rika, ndabahamagarira Thierry kugira ngo umuntu wese afise umuryango ariko araronka iyi information guys ari muri Amerika. Navuze muri Amerika pana muri Canada. Byo muri Canada ntabyo nzi, je nibereye muri Amerika kwa Trump, je précise kwa Trump. Uronka information afise abantu ba muri Etats-Unis canke wowe uri kurankurikirana muri Canada canke mu Rwanda canke he, ushobore kumenyesha abavandimwe bawe bari muri Amerika. Hariyo Rika, hariho Thierry, turabereka nimero zabo kugira ngo abantu bose baze gushaka kurondera information ibereye. Baravyigiye, urabona ko ari abantu beza, n'abantu unabo arega abayese urashobora kumubona mu banse kiretse babandi nyene babadeye basizwe ndabe hari umwese urashobora kumubona n'umuntu avuga kanagurwa ngo kagira ibintu byinshi agira ibintu birashobora kugutera ubwoba. Ariko aba mwabibonye vraiment n'abantu bavyigiye bafise information. Urumva no mu kuvuga yuko batuje nta tera bwoba ngo urapfuye rero. Oya, babitwigishije nk'abigisha mu ishuri. Nta mwigisha atera n'ubwoba, nta mwigisha ahahamura abantu, ariko babitwigishije neza kugira ngo twumve yuko bishoboka. Baje kugira ngo bishe abantu ko bishoboka gutera imbere muri Amerika. Alors nizere yuko Rika na Thierry abakunzi banje niba batelefona nibaza ko muzaba muri disponible. Turerekana nimero zanyu, nimero zabo nizi. Iya Rika niyi ngiye kubereka, iri kuri afisha kuri ecran. Iya Thierry nayo niyi. Hanyuma ushobora kubabura akavuga ati abarondeye kuva saa sita gushika sanga tukababura, arashobora gusha kuri 284,000 tukabatelefona tukababwira ati hey byuka abantu mwabahebye. Voilà, niyo ntego yacu. Barababwiye ko kukayi tubazanira ibyubaka kandi n'ibyunguka. Ibyunguka turi mu byunguka rero muri iyi minsi mu byumva. Abari bahora basinzije ubutunzi bwabo, abahora bavuga ngo homba homboka, ibyo twabihebye bya homba homboka. Rero nturi umugenzi wanje homba homboka wewe, ndakuzanye kuba gukora ibyunguka. Bakunzi bo kukayi rero aha ni tugani kuri iki kiganiro cyacu. Shimire aba expert Rika, professionnel na Thierry aho badutembereje no munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko bakunzi bo kukayi ishobora kuba nabaye mu excursion no munsi ndi kuri Zoom. Ntihagira umuntu mama shokora navyisabiye, ndi ngaha kuri Zoom turiko tuvuga tubonana. Nongere ndabashimire Rika. Urakoze cyane Pamela. Urakoze cyane kuri kumwanya mwiza waduhaye kutuganiriza. Turanatahira abafana bose n'abarundi n'abafana ba Pam Channel TV. Nukuri turabashimiye cyane ku mwanya mwiza mwaduhaye kutwumviriza. Murakoze. Shimire cyane n'uwo nabonye asa na Obama vraiment. Thierry, tugushimire kubona waduhaye akanya kawe. Tazi ko muri ko murakora kandi muri mu byunguka n'ibyo mugabo mwaduhaye akanya kanyu kugira ngo mushobore kwigisha barundi bene wacu nabo tuvuga ururimi rumwe nabo tubyumva kumwe. Ndagushimire Thierry. Nawe ndabashimiye cyane Pamela, ndashimiye bakunzi ba channel Pam Channel TV. Ndashimiye kandi na mugenzi wanje Rika yari twage turunganiranirana kino kiganiro, kandi ndashimiye n'abazodutega amatwi n'abazokumviriza kino kiganiro cyacu. Murakoze cyane, ndataje n'abarundi bene wacu. Rero ego merci beaucoup. Muri Pam Channel TV mu kiganiro kukayi tukaba dusezerana ati peace and love. Turabakunda cyane. Musi mwiza.